ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri bino byose tudondaguye nubwo coba kimwe gusa, ushobora kuba ufise ishari, ushobora kuba ufise inzigo, ushobora kuba uboregwa, ushobora kuba umusambanyi, ushobora kuba ubesha, ushobora kuba utazi kubana neza n'abandi, ushobora kuba utifata mu majambo uvuga, ushobora kuba utumvira, ushobora kuba utubaha umugabo, ushobora kuba utubaha umugore wawe, ushobora kuba ufise ukundi kuntu umeze. Reka tubaramutse mwebwe mwese abakurikirana ibiganiro by'abagorozi. Muri kano kanyo muri kumwe n'Ingendakumana Moise, tugiye kwigana ijambo ry'Imana ritubwira riti mbese twese tuzoja mu ijuru. Ni ikibazo kumburese buri muntu wese ashobora kwibaza ahari hose, na cyane cyane ku bantu basenga. Ariko Bibiliya ifise uko yabivuze, ntabwo abantu bose bazoja mu ijuru. Mu by'ukuri dukunze kubona bamwe mu bitwa ko bakijijwe mu madini atandukanye, uhuye n'umuntu akakubwira ko yakijijwe, ubwo ashobora kuba yarahevye gusambana, yahora asambana, ashobora kuba yahevye kwiba, yahora yiba, ashobora kuba yakora biriya byaha abantu basanzwe bazi ko biremereye. Ariko reka tubabwize ukuri, ntabwo abantu bose bazoja mu ijuru, ahubwo abantu bazoja mu ijuru n'abantu bumvira Imana, bakitondera amategeko yayo, kandi bakanyura mu nzira ipfunganye nk'uko Yesu yabivuze. Mu by'ukuri iyo dusomye mu gitabo cya Yohana, mu gitabo cya Yohana 14 murongo wa mbere haranditse ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe aba ariho muzoba. Kandi yonja murazi inzira ijayo. Tumara mubwira ati mugenzi, ntituzi iyo uje, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Aha tubona neza ko umugabo bitwa Toma yabajije ikibazo ciza, arabaza ati mugenzi, ntituzi yuje. Ariko Yesu arangije aramwishura ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Mu by'ukuri gukizwa ni vyiza, ariko ukwiye kuraba uburyo wakijijwe, kuko ushobora kuvuga ngo warakijijwe ariko utigeze wakira Yesu mu mutima wawe kugira ngo umugire umurongozi wawe, kubera ko muri Bibiliya hatwereka neza aya majambo akomeye mu gitabo cya Yohana nyene 10 umurongo wa mbere haranditse ngo umwungere mwiza nukuri ndababwire udaca mu irembo ry'urugo rw'intama, ariko akurira ahandi uwo bari gisuma n'umwambuzi. Ni kuvuga ngo igihe cyose uvuga yuko uzoja mu ijuru, icambere usabwa kwemera Yesu akakubera umurongozi wawe, nk'uko tumaze kubyumva ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Hano naho hatweretse neza ko Yesu ariwe mwungere mwiza. Igihe cyose wakurikiye Yesu ataburyarya, igihe cyose wumva ko wamuyobotse ataburyarya, wumve neza ko igihe azoba agarutse azokujana. Ariko aho uri hose, abari kudutega amatwi aho bari, tutitaye ku madini musengeramwo, ariko turakwiye kumenya neza ko ata muntu n'umwe azoja mu ijuru Yesu ubwiwe atigeze amwemera ngo amubere umurongozi. Hano ku murongo w'9 haranditse ngo ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha agaturuka akaronka icanya. Kandi ushika mu irembo wese aciye muri jewe arakizwa, agaturuka akaronka icanya. Nta muntu n'umwe azoja mu ijuru mu by'ukuri
tuvyumve tubitahure. Nta muntu n'umwe azoja mu ijuru atigeze ayoboka Yesu w'ukuri yasezeraniye abigishwa ati ndagiye kwa data, ngiye kubategurira amazu, aho nzoba namwe niho muzoba. Uwo Yesu rero hari igihe abantu tuza tumwihendako tukavuga yuko twamuyobotse twamukurikiye, ariko mu by'ukuri ari uburyarya, atari iby'ukuri. Mu gitabo cya Yohana nyene hatwereka neza ko abigishwa ba Yesu Yesu yabararikiye kumukunda, ariko muri uko kumukunda abategeka ko basabwa kwitondera n'amategeko yiwe. Mu gitabo cya Yohana 15:9 haranditse ngo nk'uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje, nimwitondera ibyagezwe byanje, nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nk'uko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ni ukuvuga ngo usabwa kwitondera amategeko y'Imana. Iyo bavuze amategeko, hariho amategeko 10 yanditse mu gitabo cyo Kuvayo 20 uhereye ku murongo wa mbere. Umuntu wese azoja mu ijuru ririmo Yesu n'Imana n'abamarayika asabwa kwitondera aya mategeko abikuye ku mutima. Icya kabiri, dusabwa kwitondera buri jambo ryose ryahanuwe ryo muri Bibiliya Imana irinyujije mu bahanuzi bayo. Iryo jambo dusabwa kuryitondera ryose uko riri, tukaryumvira, tukayoboka ivyo ritubwira n'ivyo ridusaba, aho niho tuzoja mu ijuru. Mu gitabo ca Zaburi 119 umurongo waho wa 89 haranditse ngo ijambo ryawe yewe Uhoraho ryama mu ijuru kandi ryama rikomeye. Ijambo ry'Imana rero yivugiye mu by'ukuri, nimba utaryumvira, nimba utarishira mu ngiro, aho nturatangura urugendo rwo kuja mu ijuru. Kuko ibyo twitwa gukizwa nuko twakira iryo jambo ryarangiza rikaduhindura, ndetse tukitwa abana b'Imana. Ni naryo ribyara umuntu, kuko twebwe iyo tuvutse tubyawe n'abavyeyi bo ku mubiri, ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuba tuvutse tuvukiye mu byaha. Ikiba gisigaye rero nuko tuvyagwa n'ijambo ry'Imana, hanyuma tukitwa abana b'Imana. Iryo jambo rero niryo dusabwa kumvira ivyo ridusaba. Nimba aho ruvuga nabi ukavuga neza, nimba aho rutagira urukundo ukagira urukundo, nimba aho rubesha ukareka kubesha, nimba aho rusambana, mbese buri kantu kose ijambo ry'Imana ritubuza ukagaheba. Mu gitabo cy'Abagalatiya hari ibintu twebwe dukora by'ibyaha kandi dukwiye gutandukana nabyo, kuko kudatandukana nabyo bizotuma tubura ubugingo buhoraho. 15:16 haranditse ngo ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niho mutazoshitsa ibya kameremere kanyu kipfuza. Nk'uko kameremere kipfuza ibyo mwemu yanka, kandi mwemu yipfuza ibya kameremere kanka. Nk'uko ivyo hepfo haranditse ngo 19 kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri bino byose tudondaguye, nubwo coba kimwe gusa, ushobora kuba ufise ishari, ushobora kuba ufise inzigo, ushobora kuba uboregwa, ushobora kuba umusambanyi, ushobora kuba ubesha, ushobora kuba utazi kubana neza n'abandi, ushobora kuba utifata mu majambo uvuga, ushobora kuba utumvira, ushobora kuba utubaha umugabo, ushobora kuba utubaha umugore wawe, ushobora kuba ufise ukundi kuntu umeze. Ibyo byose kimwe kirahagije kuba utozoragwa ubwami bw'Imana. Rero icyo dusabwa ni ukumvira
kumvira ijambo ry'Imana tukavyagwa naryo kugira ngo tuzoje mu ijuru. Rero nta munyabyaha azoja mu ijuru, ahubwo ijuru rizojamwo abantu bera bagororokeye Imana bakayumvira muri byose. Reka rero abadukurikiranye, reka tugeze ngaha tubipfuriza kugororokera Imana no kuyumvira no kugendera mu bushake bwayo mu izina rya Yesu.